bakunzi b'ikiganiro Yesu araje, tongeye kubaha mwiriwe mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Kuno munsi Imana yongeye kutwongera kubaho, nongeye kubaha kaze mu kino kiganiro kibera kuri televiziyo yacu Atakwihana Nta Juru, mukaba mugishikirizwa n'umuvuga butumwa Nibona Leonard. Kuno munsi tugiye kuyaga ku majambo atwereka ibigwanishwa by'umukristo. Umukristo akwiye kugira ibigwanishwa, naco gituma tugiye gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu Banyefeso igice gica 6 umurongo w'10 turaza kugeza ku murongo wa 18. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibigwanishwa by'umukristo: ibisigaye muremeshwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi, mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwanizi. Ku murongo wa 12, kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Kubw'ivyo mwabiri ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Ku murongo wa 14, nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye inkweto z'ivy'ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Ku murongo wa 16, kandi hamwe n'ibyo byose mwabire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyami ya wa mubi yose yaka umuriro. Ku murongo wa 17, mwabire inkofero y'agakiza bo n'inkota ya mpwemu niyo jambo y'Imana. Turahiraheza ku murongo wa 18, musengere muri mpwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukobeje gose musengera abera bose. Amen. Bakundwa bene data, muriko murumva rino jambo ry'Imana mpejeje gusoma hano mu kino gitabo. Tuhejeje kumva ibigwanishwa by'umukristo. Ku murongo wa 11, ngo mwambare ibigwanishwa byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bw'abamugwanizi. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mu ijuru. Naco gituma Yesu, kino kiganiro tuvuga ngo Yesu araje, tutegerezwa kwama tuko turitegura. Mu kwitegura tuza kuba dufise ibigwanishwa. Umusirikare iyo ari ku rugamba ategerezwa kuba afise ikigwanishwa kugira umwasaje aronke ingene amwivuna. Natwe turi ku rugamba two turahangana n'umugwanizi Satani, naco gituma dutegerezwa kugira ibigwanishwa by'umukristo kugira tuze tuneshe intambara turimwo muri nosi, kugira ze turonke uburenganzira bwo kuzoshika mu ijuru. Hano rero turabona ijambo ridasanzwe ritubwira yuko tunigana abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abafite ububasha n'abaganzi y'isi y'umwiza. Haleluya. Oni mpwemu mbi z'ahantu mu kirere. Aha rero turabonye ibigwanisho by'umukristo, twagomba tubibereke ido nido. Mukristo mukundwa, wumve ikigwanisho ukoresha kugira uzobone Yesu, kuko Yesu natebaganye araje kugira umwakire witeguye uhagaze neza. Turabona hano ku murongo wa 13, ngo kuko kubw'ivyo mwabire ibigwanishwa byose by'Imana. Tugire tubabwire ibigwanishwa by'Imana. Wotiza kugwanisha, uri kurigwanira uje hariya na hariya, uraba mukuru wawe, uraba inshuti yawe ngo yogufasha, ariko koresha ibigwanishwa by'umukristo. Turabona neza mu kigwanisho ca mbere tukibona ngaha ku murongo wa 14, ngo nuko rero mushikame ngo mukenyeje ukuri, mwambaye kugororoka nk'icuma gikingira igikiriza. Ikigwanisho ca mbere
turabona yuko utegerezwa kuba urimo ukuri. Ico ni kigwanisho gikomeye cyane. Ukatezwa kwama urimo ukugororoka. Utabifise ibyo nawe uri kuraja, kuko ni kigwanisho kidasanzwe cy'umukristo ariko araja mu ijuru, kwamuvugisha ukuri, kwamura umunyakuri, kwamugororotse. Ico kigwanisho utagifise naco gituma uca wama uri kuraneshwa na wa mugwanizi, kuko ngo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'impwemu mbi z'ahantu mu kirere. Iyo tunigana n'izo mpwemu mbi bisaba ko tuba dufise ico kigwanishwa cy'ukuri, ico kigwanisho cyo kugororoka. Haleluya! Naco gituma mukundwa mene data uri kurumva kino kiganiro kuri televiziyo yacu, atakwihana nta juru, bisaba yuko uba ufise ukugororoka, uba ufise ukuri. Turabona ikindi kigwanisho kigira kabiri, ngo mwambaye inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro biteguza. Haleluya! ngo mwambaye inkweto z'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza. Haleluya! umuntu ategerezwa kwama afise inkweto z'iby'ubutumwa bwiza bw'amahoro bibiteguza. Bisigura mu yandi majambo, wama uhagarariye ukuri, wama uri ahantu wumva yuko ijambo riri muri wewe. Haleluya! ijambo ry'amahoro. ngo kandi hamwe n'ibyo ngo mwabiri inkinzo yo kwizera. Kindi kigwanisha umukristo ateza kuba afise, uteza kwama ufise ukwizera. Reka kwama wihebuye, reka wama batemwe nje ndagowe, emwe Imana yarampevye jewe meze uku. Oya, reka kwiganyira, ariko kugira ikigwanisho kidasanzwe cy'ukwizera. Wumve yuko wo kwizera yuko uzoronka akazi, wumve yuko wizeye yuko Imana izo gukiza iyo ngwara, wumve yuko ico kigwanisho bifise. Ariko ico kigwanisho utagifise, Satana dozana ya myuka mibi, za mpwemu mbi zo hano mu kirere zigutesha intumbero, uje kwiba, uje mu busambanyi, kugira urabe ko kwitabara ariko bidakunda. Ariko ico kigwanisho cyo kwizera bisaba ugifise yuko wamunesha, uranesha, kuko Satani nakwereka bijya na biriya, wewe wamuri kuranesha n'ikigwanisho cyo kwizera. Uno musi urafise ariko ejo ukabura, uno musi urashobora kuba udafise ariko ejo ukaronka. Kubera iki? Ufise ikigwanisho cyo kwizera. Kandi turabona hano, turabona ikindi kigwanisho kidasanzwe cyo kwizera, kandi twabonye yuko muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Satana ashobora kuturasisha imyambi yiwe, ari imyambi y'ubukene, imyambi y'ingwara, imyambi yo gusuzugurwa, imyambi y'agakengegwe. Ariko iyo myambi yose Satani nayitera ntakitugira, kuko tuba dufise ukwizera. Haleluya! namwe ugwaye ufise ukwizera gukira, uwo mwami ntacukugira. namwe ukenye uzi Imana, uwizeye ko Imana izo guteturura ukava muri ubwo bukene, uwo mwami ntacukugira. Haleluya! turabona ikindi kigwanisho gikomeye, ngo mwabire inkofero y'agakiza. Haleluya! agakiza, ico ni kindi kigwanisho c'umukristo wari karaja mu ijuru, kuko turarorereye data wo mu ijuru, data wa twese, Yesu agiraze. Nico kiganiro cacu. None Yesu agiraze udafise agakiza, haleluya, biboneka neza yuko aho woba uri kuraja. Naco gituma bakundwa, ndakwinginze wabire ibigwanisho by'umukristo. Ku murongo wa 18, musegere muri mwe bibe byose, uburyo bwose musenga no kwingira, kandi ibyo mubibe maso mukobeje gose, gukovya mu gusenga. Je ni kintu kigwanisho gituma ubandanya mu rugendo. Ndakwinginze mwene data akorwa rino jambo, ubandanye gukovya mu gusenga. Ico ni kigwanisho gikomeye. Daniel nawe acasenga gatatu ku munsi, yugura amadirisha ya Yerusalemu. Ndabashimiye mwene data mwariko murumva kino kiganiro. Reka turangize tubasengera kugira ngo muronke ibyo bigwanisho by'umukristo. Dusenge. Mana data wa twese ndagera mu ijuru, Mana uhoraho, Mana ukora ibikomeye. Ndasenge bari barumva no jambo kino televiziyo yacu, atakwihana nta juru, babandanye mwami kugira ibigwanisho by'umukristo, babandanye gusenga udasiba, ubudahumeka, ndetse bakenyeje ukuri mu izina rya Yesu Kristo, n'ukugororoka kube muri bo. Urakoze Mana nzima, ndabasenge nizeye kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo mucunguzi wacu. Amen.